bakunzi bo kukayi bakunzi ba Pam Channel TV nizere ko mumeze neza jewe tuvugana ni Pamela ihanira koze narabemereye rero yuko ba mama bigeme ko nabahamgurukiye i 2025 twese dutegerezwa kuba aba boss lady tuzokwiga dusubire twige gushika tubaye aba boss lady aba mama nabigeme rero turarabira hamwe kucerekeye ibijanye n'ubutunzi n'ukuntu twovyifatamo kugira tubitorera umuti birashoboka gutunganya amafinansi yacu aba make canke menshi ukamenya kwibako utazerinze no gushobora kurangura indoto zawe worohewe udasesaguye birashoboka guys mugumane natwe atitsits muri bake mu gihe ciwe yabaye umwe mu bashoboye gukurikirana igisata c'ivyo kubaka mu gifaransa arivyo bita ingénieur ariko ubwira n'ubukerebutsi byatumye atibanda muri ico gisata gusa akaba ari mufasoni akorera mu bisata bitandukanye cane cane mu bijanye na business hamwe no kwitunganiza imigambi uzomusanga hariya ntashobora kwicara adafise ikintu kiriko kiramuteza imbere giteza imbere n'abandi turabandana na gestion des finances katumwakire maman Claudette ngenda numwe tumwakire muri Pam Channel TV mu kiganiro kukayi karimo mama Claudette urakoze cyane Pamela urakoze kunyakira akanyamuneza ufise umukuru no musi urakatwandutse none hari utokagira yagushikiriye urakatwandutse yo ndaryohewe cyane kukwakira yego nanje ndanezerewe cyane gushika hano handi yashitse 2025 twihaye ingahangiro yo kuba aba boss lady yes umwaka wa boss ladies yego ariko rero mama Claudette ndasabye utubwira akabanga kawe tumaze igihe twiga ibintu bya gestion financière yego uyu rero ntadigera ibintu byo kwicara byo kumuzera inzugira gute wirigura saba amahera abantu ushoboye ufise ikisuko ca 30,000 ufise inzara wateje 45,000 mugabo kaguma uzurasaba ntabidigera kugira ati uracakomeye amaboko yawe arakomeye pourquoi utatravaya kwe kudakora nico gituma rero namuzanye ngaha mama Claudette kwiki nikiki uri kurabona no munsi mu badamu n'abagore gituma no munsi umengo turazingamitswe mu bintu by'ubutunzi turi mu biki ofete niki umaze imisi ubona wanaliza bituma kitunyoshe tutarashobora bituma tuguma hahandi tudatera imbere mu bintu by'ubutunzi tutaba aba boss lady tuboneke natwe mu mabanke tubitsa tubikura bimeze gute je uko nibaza ku giti canje ni kibazo bita novuga ngo ni kibazo ca leadership ikibazo c'inyifato ingene umuntu yifata wenyene n'ingene afata abandi ingene wifata abajene bubu bakunda kwifata neza nduguruye twamugina bo bibaza ngo ni neza ariko si neza bibaza ngo ni neza kubera iki kubera umugani wawe bafise zanzara kubera bafise ibisuko byiza bambaye neza amashakoshe agezweho abantu bose baraguha amadeni ugasanga umuntu afise ideni ry'amajana5 ryo kuriha impuzu yambara umuntu akagira uruhagarara ngo impuzu nzoza ndajana mu rubanza impuzu zo kwambara samedi akaba ari go ruhagarara bafise ugasanga bariko barafata amadeni kugira base neza ku mubiri gusa ariko indani hadasa neza leadership kugisha gusa neza indani d'abord hama biseruka inyuma ni kuvuga ivyumviro vyiza ni kibazo ca mindset changement de mentalité ndiko ndakirondera mentalité mindset ndiko ndakirondera iryo jambo mu kintu sindaribona neza mugabo ningene umuntu yiyumvira ningene yitwara ari mu bukene ari mu bintu ari wenyene canke ari kumwe n'abantu ingene umuntu yitwara nibaza ko araho bipfira mindset mbega umuntu w'agaciro nuwuhe nujya yambaye neza nujya afise ishakoshi nziza ngwino nuyuhe canke nujya afise ivyiyumviro vyiza vyo kwiteza imbere
no guteza imbere abandi mwiza n'ujya azi guha agaciro abandi kandi nawe akiha agaciro yamaze kumenya agaciro kiwe kuko nta muntu n'umwe Imana yaremye hatagira agaciro ari uwo guherekeza abandi ku isi nta n'umwe ku Mana atarafise agaciro iyo utaranagatahura rero birakugora no guha agaciro abandi rero nibaza ngo n'ikibazo gihari cane si mu bakenyezi gusa si mu bajene gusa nibaza ko ari ikibazo gihari en général mu Barundi ivyiyumvira mbega ubutunzi bwiza nubuhe niburyo mutanguranwa kwera mwaronse amaposta aho mushobora kwiba aho mushobora gucisha utuntu twanyu poste nziza umuntu yarose poste muri douane shanga ujya ngo agiye gutunga ngo arahiriwe ngo ugasanga nico kintu basigaye bashima ngo ujye mwana araciye ubwenge wango ngo agiye gukora hajya ahantu hari amafaranga ngo ari opportunity ngo y'udufaranga y'utu business kandi ukumva abantu banezerewe ngo umuntu yarose akazi ahantu hari udufaranga two kujya twiruhande urondere kumenya urondere kwiga ivyo utazi sivyo uyu munsi umuntu yarize amashuri jewe nanarize ico gihe uretse ngira ngo aba docteur en médecine ico gihe ngira ngo nta bantu badusumba cyane aba ingénieur civil n'aba docteur yari ama diplôme top warize ukaba ingénieur civil muri génie civil yari mu ma diplôme ari top akomakomeye nari nkehwa kandi ugaca ugiye ngaho kadibama ngo narize amashuri diplôme ndazifise urashobora kumaramara muri kino gihugu ariko naremera nkaja kwigana n'aba jeune entrepreneur bagitangura aho ni kubijanye n'imigambi ko narize ivyo kubaka ivy'imigambi mukabicisha ko buhoro buhoro mugabo hagera kuja gukora imigambi ukiranda compte kutabize uremera ukururuka ukaja kwigana n'abana bakiri bato bagasura bakakwigisha mbega bagira umugambi gute bagira projet gute barondera vision gute mbe baharura gute umaze gutangura umugambi ikizogufasha muri gestion kugira ntuhombe kubera guhomba biranyaruka guhomba biranyaruka ama entreprise yuguruka muri kino gihugu ni menshi cyane ariko ibiharuro vyavuze ko entre 15 et 20% ziba zamaze gupfa avant 5 ans urumva pas 15 et 20% izisigara ni 15 à 20% zisigara izindi zose zugaye umva atari ikibazo ni ikibazo ni kuvuga umwete wo gutangura imigambi urahari ariko umugambi bawutwara gute kugira ngo utangure ugende ukure ujabuke ibibazo ujabuke amadefi yose ashobora kuboneka mu nzira ushobore kugenda ushike ubandanye ni ibintu bigoye mu gihugu kubera kandi byose n'ibidependa de toi hariho ibidependa y'igihugu ya environnement général des affaires mu gihugu bitadependa de toi urinda kwiga ingene bitazoguhitana kandi ndakubariye ntivyoroshe ibihuhusi n'ivyaza uzojabuka gute iyo gestion y'ayo mafaranga uzoyigira gute amafaranga ariko aradevalua atirimuka gutya ama avantage byose biriko biravaho ama taxe yose ariko araduga uzobigenza gute coût de la vie iriko iraduga abakozi bawe uzobagenza gute bazobaho gute uzongera amahera ukuye he utavyize hakiri kare ugira iyo myaka 5 woyishikiye umva birasaba ubumenyi oui rero kururuka nimba warize uri docteur en médecine nimba warize uri ingénieur nimba uri giki mugabo ukaba uri kurashaka kuja kuva un peu muri professionnalisme uje muri business iga business kwishuri novuga ngo nize professionnalisme nize nyene gukora kubaka nize umwuga ngose nize kudandaza urashobora kudandaza nyene uri muri uwo mwuga mugabo biratandukanye professionnalisme n'umwuga kuba warize les techniques z'ikintu no kwiga rero kuja kubikoresha mu kudandaza no kunguka amafaranga urumva ko atari cyo kimwe docteur yize ivy'ubuganga ivyo kuvura akaba akora muri iri wa karede urumva arahembwa
mugabo arinda kuguma akora neza urumva ko ibibazo si bimwe na docteur ashaka kuja kugurura clinique hopital wumva adakeneye kumenya ibindi n'umugambi. Alors watubwiye kugira dushobore kuba boss lady uno musi navuze abantu b'abagabo bazomba barire aba jeune bamba barire jewe nerekeje gusa ku bagore n'abakobwa abagabo vraiment baritaweho imyaka myinshi n'abahungu n'abajeune baba mugabo ubu jewe ndi kuri le genre féminin je nayihagurukiye tutegereza kuba boss lady aravyumva hari ikintu hejeje kuvuga cyo gusindani ati no munsi la jeunesse canke abagore canke abakobwa dusigaye dushaka gusa neza hanze ariko indani turi zero kene bwakwishe kufata amadeni hirya no hino uzoriha en deux tranches kugira ngo use neza wemeze bakubone kuri quelqu'une mugani wa wundi mugabo indani uri zero iyo uvuze gusa indani ndashaka ubwire uno munsi umwigeme canke umukenyezi ariko araturaba kugira azocike umu boss lady muri 2025 gusa neza indani bisigurike bega ama valeur umuntu umudamu canke umwigeme ashobora kugendera kugira hari ama element de base twama dushaka gusimba tukaja oya n'umuntu mukubaka inzu agira fondation turakenere no munsi fondation les éléments de base kugira ubu boss lady gusa neza indani niki icambere amarangamutima sinzi ko turonka umwanya kugira de bonnes valeurs kugira ama valeur ni kuvuga ngo amarangamutima meza nuko bwa mbere hoho kumenya ko umuntu na mugenzi wawe ari umuntu valoriser les autres guha agaciro abandi guha agaciro abato abakuze abakenye n'abadakenye abamaze kumenya n'abataramenya guha agaciro abandi byaratakaye abantu baha agaciro umuntu afisa imiduga umuntu afisa ibifaranga baha agaciro umuntu yaronse titre bamuhaye poste ubwo nyine baca bamuha agaciro abandi bakabibagira ariko gusubira kwibuka ko umuntu wese afisa agaciro muri kino gihugu peu importe ahageze nahageze aracashobora gukura akazoshika hariya nawe nahageze bivanye n'ibintu byinshi aho yakuriye ibintu byinshi bituma arahageze mugo kubanza guha agaciro umuntu kumenya kumviriza umuntu sivyo kuko umuntu wese afisemwo potentiel idasanzwe yo gucika uhambaye ico kintu maze kubimenya urubaha mukene urubaha uwiza amashuri urubaha uvuye mu yinga ukubaha n'uva mu ruyigi ni kuvuga ngo umuntu wese afite agaciro uno musageza ariko ejo azoba ari hajya kugira intégrité kuba umunyakuri mvuga kuri ni kuba umunyakuri ni kuvuga ngo kuba umuntu atihishije ushobora kuba imbere y'abantu werekana kuri mwiza ukavuga neza ariko ugeze hari inyuma muhira ugakora ibindi winyegeje tukumva ngo uri muri aya maku winyegeje tukumva ngo ujya n'umuhabara wa naka ujya niki kandi ahandi tumubona imbere usayangana usa neza intégrité kuba imvuga kuri ntubu mwiyerobetse icuri imbere y'abantu abari curi gushika no muhira utari kura uracinyiza abantu muhira mu kibano ariko hariya witwa ngo ni wowe murongozi nico kiracagoye twagiye kuvuga amavaleur kandi mengo twagiye kandi bisa nuko bidahuye n'ivya gestion financière n'ivy'imigambi ni element de base bisa kuko mengo nibihuye kugira ushobore kuba mwizindani uri umuntu agenda ashwana afutuntu n'aba uyu yarashavuje nawe nitukivugana ntibikunda no muri entreprise yawe uzocananishamwe abantu urinda kuba umuntu azi kubabarira azi no gusaba imbabazi wumva ari ikintu umengo ntaho gihuriye no kudandaza canke no gutwara umugambi wawe neza ariko kora wewe indani umerewe neza akayaga karahita umugani wawe
ni kuvuga ngo impande zose ubu mugwa neza userva neza abantu bose ukorera neza bose urakira remarque utarinze gucushwana urakorana neza n'abantu bigakunda niyo ni valeur ikomeye cyane kuko abantu burya baba bakeneye kuza kuba servi ahantu hari amahoro hatekanye hatari ubugumutsi hariho ahantu ushobora kugenda muri entreprise ukumva vy'ukuri ko hatari umwuka mwiza umukozi agashika kubwira amakosa ya patron umukozi agashubwira ngo urya mu directeur gutyo ukumva ko muri bo bonyene nta kigenda hari canga none baba bariko barajaho bantu ko tuzi neza abantu bagendana bashika kuraba arabumvikana ngo ugasanga ari mu tubazo aho rero nariko ndakubwira ku ma valeur ko ari cyo cyambere kugira warumbajije kugira ngo umuntu ase neza indani hagaca haba rero no gusa neza guhinduka muri ya mindset twavuga changement de mentalité uri umuntu yikengera uzi ko atacumaze uzi ko atavyuze upfushoboye wamaze kubona ko nawe biragoye ni kuvuga ngo wewe nyene utagira na estime de soi wamaze kwiyica indani kabisa birapfuye nubwo ibintu byose ukora ubikora wibaza ngo mbega biratoka ngo mbega barabishima ngo mbega jeho no bishobora mbega je no nja gusaba akazi hari yabonyemera nivuga ngo wewe nyene ugenda na zone sombre muri wewe kandi umuntu bavuga yuko yatiha ico ari voilà estime de soi irakenewe cyane kwimenya no kwiha agaciro kwimenya no kwiha agaciro kiragoye kubera iki kubera no muri culture yacu kwiha agaciro ntibagisperceva neza cyane kandi buze kwiha agaciro nsibuze ngo ni kwishima oya ni kumenya ko nawe uri uw'agaciro nawe ufise ico ushoboye n'ico ushobora gufasha kumenya ko nawe iciyumviro cyawe kirafise ikibanza sivyo ushobora kuba warize amashuri ama economy ama droit ama agronomy ibintu bikomeye ngo hagera kudandaza ukumva umenga ntiworengera gukodesha imvutano n'ibiseke ati ivyo vyo ndabishobora kubera iki kubera waramaze kubona ko Pamela yabikoze birakunda we nuzi n'ingene yaronse ide nuzi n'ingene yabikoze najya rebe bihagaritse ngo ucibona ati ko mbona abanje bantu babikora bikunguka nawe usimbirako gashuza kuzana imvutano ukazigura ntunaharura nta na kimwe ngo nivyo nshobora yego ntunaharura nta na kimwe ukacushako n'igiciro Pamela nyana dandaza ngo ko dandaza aya mahera ngo niko birashoboka we ntiwigeze ubwira n'igiharuro aho turi muri ya gestion financière ntiwigeze ubwira n'igiharuro ati mbega nakoresheje iki ico narinze kugura ico bangabiye nshaka kugera he navyo nyene njahe nyuma y'izi mvutano nzokongerezamwo iki ntubizi ko Pamela we yariko aragenda acomoka azi ko azoca yongeramwo ibi akaronderamo umutahe wo kugura imodoka akaronderamo umutahe wo kugura amakamera akaronderamo umutahe w'ibi kugira ngo yunguruze agende ngo nawe upfuye gusimbira mu mvutano ukumva umenga nta n'ikindi woshobora nta effort nimwe abakenyezi tugira yo gukeya yo kubiryosha nimba data ntanguye izo mvutano jeho nzanye iki akabijya kashobora kumfasha kugira la différence nzanye iki kugira ngo menye neza ko inyuma ya zije mvutano hari ahandi nshaka kuja kandi warize amashuri urayashobora uronka amanota meza ngo bikakunanira kwiyestima ko nibindi wo bishobora rero ico kintu utarashobora kwimenya ati mbega jeho nkundiki uratakara kuko nsimbira mu vya Pamela ntabanje kwimenya jewe mbega jewe nkundiki eski binezeza Pamela nk'ubari muri bintu vya media nivuga ngo kuvuga laho hatwa la communication iramworoheye nurufi ruri mu mazi nurufi ruri mu mazi nanje ngasansimbirako maze iminsi mbona bijya bintu vyo kudandaja mu vy'amakamera abantu barabikota canke abantu baragira ama emission mu réseaux sociaux reka ahubwo nanje nugurure iyo maison nibaza ko ari vyo nanje birimwe amahera nta kibazo nzokwangaje abajene babizi bikaca bigupfana izo sizanzigo zica zitangura ni ya entreprise atamara 5 ans warayitanguye warakoze hanyuma
mwagira akamarushe mugonganiye ko na Pamela Pamela akagatwara induru zikavuga yamvugiye nabi yandoze yangize iki wino kubera we yarabipanze ariko we wasimbiye mu bintu udapanze utigeze uharura kandi utari uzi ko wowe mu bisanzwe impano yawe si yo kuvuga rero kwimenya ni ikintu gikomeye twavuze amavaleur kubanza kugira amavaleur uko ugakiruka umuntu nyene muzima akunda abantu kandi akunditse kubera wigeze ukivuga on attire ce que l'on est sivyo kandi icuri si yo kanzu wambaye icuri ni icuri indani icuri indani aho ugejeje mu gukura no kuba matyo no kuba sage muri wewe cyane mambwira abantu na ubutunzi buragukurikira si wewe uco uyahagura ukurikira abantu kubita abantu ugira gutyo usunika ubavuga nabo ugira marketing itariyo yo kuvugira n'abandi urakuvugira ucinyiza n'abandi nico gikwega abantu kuri wewe gusumba ivyo ufise ego nivyo hari abaza barondera ico ufise abaza barondera ico ufise ati kumbure yo mudufaranga kumbure yo miki mugabo ugomba kwatira ibiboneka ni banza witwararike icuri imbere yo kwitwararika ivyo ufise ivyo uronka rero witwararika icuri d'abord wumva umuntu wari wese adafise opportunité cyane n'umukene atararonka amafaranga mwakitwararika icari mu bwenge no mu mutima n'ukuri Imana iragucira inzira Imana iragucira inzira icuri d'abord hama uje kurondera ivyo uronka rero twako turavuga kuri ivyo bintu vyo ku vy'amarangamutima leadership umenye mu kazi estime de soi mbe collaboration mbe bakorana gute nawo bakora bimwe d'abord hama n'aba partenaire abakiriya bawe n'abafournisseurs bawe mukorana gute wewe ugerageza kusondeka gatoyi kugira wunguke menshi mukorana gute muvugana gute na communication yonyene mauvaise communication irakwicira kandi ubwenge wari ubufise mushobora kuba mukorabora gute ingene ugendana n'abandi ni ikintu gikomeye ingene upresente ibintu vyawe marketing si ugupfa gusimbira ko gusa mugabo icuri vy'ukuri ni iyerekwa cane kuba umuntu afise iyerekwa uzi icuri sivyo ni impano Imana yaguhaye ukaba ufite iyerekwa navuze akarorero ndiko ndakora ivy'imvutano ariko en définitive nshaka kuzoronka inzu ya mbere ya media ufite iyerekwa ufise yuja wewe nuvuga ngo ntusamara iruhande niyo udandaje imvutano uzidandaza uzi kuziganya abakenyezi ntituziganya ako kanura katubwira ntituziganya kubera iki ntitugira iyerekwa ega haziganya uzi yariko araje abakenyezi rero nimba babigishije ngo kugira mariage ni finalité y'ibintu ko nashikiriye umugabo afise ibintu ngo vyaheze ntibagiriye rekwa wino ako kantu barakatuvuze ko mama Claudette nuko benshi bumvise ngo araronse batuvuga ko yuko ngo kubera ngo waronse umugabo ngo akora ucumengo ngo yaronse diplome kirakemutse yashikaye ugo ruga karugoregwamwo kandi ari mu nzu y'ama etage ari mu nzu nziza mbwa karushikamo épanouissement zero pourtant ugasanga umugabo ntaca mwima ntiyamubujije no gukora ni yamahindi sete vya bindi batubwiye vya changement de mentalité upfa utanezerejwe n'iyo nzu n'iyo miduga uba muri ivyo bintu utazi icuri utagira iyo uja nyene ukurikira gusa nk'inka navyo sivyo abakenyezi sigasi ico twaremwe turabafasha je nibaza yuko turabo kuguma inyuma awi kuko je nibaza ko na bya bintu vy'inzigo erega uhadutse n'ibintu vy'inzigo tutazi yo bizananye urumva ako kantu hari abantu benshi namanumva bakavuga ngo kwera ngo yarose ngo umugabo ngo kirakemutse urumva umugabo wawe ntiyakubujije kwiteza imbere urashobora kubana anicaye ngaho arindiriye kumubwira umugambi hama naguterera wicaye ngaho urya ufungura usa neza kwambika karato
niho hatangura inzigo utanguye kubona wa mugenzi wawe atanguye gutera imbere cyane niho hatangura amajambo isako nibiki ego urazi ko hariho n'abakenyezi abagabo babwira ati raho urondera ikintu ukora raba ico ukora ndagufasha akabinanirwa akarondera ico akora akabinanirwa kandi ntugenda wirukanka ku bagenzi ngo mbarira abasha ngo nokora iki ngo mbarira ico nokora je nahora mbona abantu benshi cyane nkiri muri association des femmes entrepreneurs ngo mbarira ico nokora n'ubu barahari ni benshi utari jewe no hava ndakubwira ivyo nkunda mbona noshobora bitajanye na wewe ingene umeze na passion yawe ushobora kuba ari umuntu ego yikundira kudekora gupanga amazu ngo je ngaca ndakubwira nahubwo gira inzu ya event manager baze baraguhamagara wewe organize amamanza kubera nabonye ko bisaka decoration mugabo organisation ya evenement wowe uri zero sico kimwe rega shenda kubwira ivyi wanje mbona vyihuta jewe mbona ko ari vyo vyonyaruka hawe mugabo wowe ugasanga birakugoye birakuvunye nta mahoro biguhaye ya myaka 5 itarahera wahomvye canke warushe ubikora urushe utanezerewe sivyi wawe uzi yuko iyo urakora ikintu ci wawe naho ubona vyanse ugumana inguvu utazi iyo zikura ugumana inguvu naho ubona yuko urahomba ugumana espoir naho ubo kubwira n'utundi dufaranga uronse usukamwo kugira vyongeze naho ubo kugira ngo bikorere ubusa nabwo atereka ndabikorera ubusa kanya gatoyi mbwo imbere bizogera nico kintu ukora ukumva umenga no kwagusa wogikora yego tumira amate tubandanye akasaut wache hageze akasaut wache hageze ubaheza ukarara neza muri akasaut amazu meza ku giciro ciza muri akasaut iterambere n'iryo shingiro ryacu iterambere n'iryo shingiro ryacu akasaut iwanje ni iwanje heza. turi kumwe n'umuntu kandi bakunzi bo kukanye nababwiye yama ariko ariga lafuwa pase mu telefone ngo pambe ngo ndirutse ngo ngiye muri formation ahantu narinze kuvuga ndambwira ati none uzofa wiga acambwira ngo rega ngudashize ubwenge ku gihe ngo ucuzanzama niko yambariye kandi nibaze ko ari ibintu bimutuma aguma ari très jeune urumva kuko aguma yihafeshise nukuri ndashaka kumbwire hariyo ndashaka utubwire ku kintu ca connaissance nakahe kamaro kuko muri iki gihe ugiye kuraba abakenyezi n'abakobwa umenga ibintu bya connaissance kwiga umwete wowe urafise umwete wo kwiga ukura ego umwete wo kwiga cyane ni ari umuntu yigisha cyane vya leadership yitwa John Maxwell aravuga cyane kuri loi ico yitangwa ni la loi de l'expansion canke la loi de l'élasticité ni kuvuga ngo nimba ushaka gukura kugumukura mu vyawe mu business yawe ukwiye kwama witeguriye kwagura kumenya vyinshi no kugerageza gukora vyinshi nimba nkora izi ntebe namaze kuzimenya ingene bazikora ubu rero reka nje niga gukora ikigabasha ntumbaze yindi type ya meuble sivyo ko namaze kumenya ivy'amameuble urengere ntangure kwiga no gukora marbre zenda kora amameza wagura ugume wagura wamuri umuntu ariko arongereza umushira kwa agakarite rero nikizana uriga apana kudumbukiramwo utabajije mbega ivya marbre babikora gute mbega ivya marbre bikenera ama machine ameze gute danger yavyo avantage yavyo ama défi yavyo ukavyiga kwa mushaka kwiga ni ibintu vyiza cyane sino kugira ngo utunge utunganirwe ariko no birana maintenant intelligence yawe ikora ifonctionne hageze ku réfléchissa ku kazi hageze ku haruro ko vyo gucanganya bisanga wo kiri alerte kwera wa muri kuriga wa muri éveillé unatigara bavuga ngo aragumbaha
wino ucugumba hanyene nta kundi uguma wiga gushika uzopfe kwanza uguma wiga kuko nta umenya vyose hama hariho gashasha ushobora kwiga. hari akantu uvuze ngo uko uguma wiga ngo ubwenge bwawe uguma buri ku gihe bwiyubura mu nkomezi neza cane ijambo ry'Imana ntiribesha. Ego uguma wiga hama rero ukibura ukamenya bishasha urabona ibintu biriruka ndakubariye. urateba gato usanga aya marezo yonyene ari ngaha uyagiyemwo arakwigisha ngo kandi urashobora gutakarirayo kubera hari utuntu twinshi n'inkuru nyinshi cane. uyu munsi ushaka kuruhuka ntibikenerwa kuja kurondera y'abagenzi bari ushobora kwicara mu cyumba naka ngo warabuze kumbe wibereye ku gatelefone inkuru ugacika uw'inkuru gusa ugacura amasaha wayimaze kukumigwa. ayo masaha wamaze yose aho uraba inkuru ya naka ivyabaye mu Rwanda ivyabaye Canada ivyo muri Sweden ivyo muri Afrique du Sud inkuru zose ukazikurikirana muri ayo masaha yose nta naga 30 minutes wahaye kwiga kuri muri ayo matelefone hasigaye harimo inyigisho nyinshi hari izo bariha harimo n'iziri gratuit zugira utangure hamumaze kuryoherwa wemera urihe ntibikwiye rondera iziri gratuit wige barigisha online ukabanza ukiga ikitereka ndabe rero kiko nzogishobora barakwigisha urazironka. Ikibazo rero gihari ubu muri iyi minsi kiriko kirigaragaza niki example ikibazo cyo muri iyi minsi baje je nigitangaza ntugire ngo ubunye ngo mu butunzi ngo igihugu kirifashe neza cyane ariko ubu muri iyi minsi abantu bakunda kwambara neza uko ntigeze ndabibona bakunda hari ibintu bigezweho vy'amakiyaje vyovyo by'amahera menshi batangira amahera menshi cyane ariko bose barabishaka imishatsi amaperike ngo imisheve naturel hari izi miliyoni impuzu umuntu arafata ideni zitagira uko zisa ngo ariko ari agaciro ngo ni estime de soi. Iyo si estime de soi abantu baravanze ibintu ngo ni excellence baravanze ibintu barabigishije kugendera muri excellence muri estime de soi bace bibaza ngo excellence égale kwambara neza ibizimvye je muranumi kumara ndabiraba ko naka yaguze ishakoshi hari yakwa naka ntavuze nawe ugacusimbirayo ugafata iyo shakoshi uyifashe ku ideni kumure we yaziguze cash ari zitatu wowe ufashe ishakoshi imwe uzoriha mu matranche 6 mugabo mpaka wambara ishakoshi yo kwa naka aho niho turi mugabo umuntu yakubwira yuko ariko ndagutumiriye ni hariho nyigisho z'umu expert azoza azigisha ibinibi formation ni 200 000 formation 200 000 yo ntushaka no kumviriza uco wiruka nkugahunga kandi ari kintu cungura ubwenge bwawe ni vuga ngo ni kintu uronka kitazosaza kitazopfa batazokwiba mugabo ushimiye kuza gutanga 200 000 uboho higura ikirato gisanzwe cyane ikirato kizosaza mu mwaka uzuzo bushaka ikindi barashobora no kukikwiba ikirengana umwaka umwe canke imyaka 2 kikiri kuri mode yego barakikwiba kagenda ariko ubwenge ikintu wamenye ntawe uzokikwiba kiguma muri wewe kandi uzogikoresha mugabo ukemera gutanga 500 000 ya ensemble y'impunzi mugabo Jesse ngira nta mukenyezi umwe umugabo aguye kuri bonane mbega ndaguhika nshaka guha kado sinibaza ko ari uvuga ngo urandihira formation ya 500 000 kare shaka impunzi yo kwa naka hari yahija shaka cakirato nk'icanaka canke uzonsohoka ni tubivemwo ivyo bintu duhindure nk'abakenyezi cane ko umukenyezi yibwiye gukora ikintu nukuri abakenyezi iyo yemeje ikintu aragikurikira aragikora araba arashobora kuba fidele ntiyibe erga abagabo bariyiba muri business abagabo bariyiba afa kunguka amahera yo kugura ijipe afa kunguka gato
ngomba kunywa amahenekene nk'abandi Umbeshe. ariko umugore arashobora kwifata mu bisanzwe Ah oui. no kujera neza amafaranga mu bisanzwe barabishoboye par nature par don imvi rero ugiye no kuvyiga bakakwigisha ati muri societe amafaranga uzoyashera gute uzuwe maso uzukora uzi neza ko muri dépense utarenzayo utanguye kubona ko dépense zitanguye kurenzaya uzumenye ko hari ikibazo muri entreprise barabikwigisha ni wanguko ukabona urungutse uramenya ko utayajya yose hari hayo ubika azogaruka kunagura entreprise tuvyite kunagura ni kuvuga ngo nihagera kugura izindi ntebe haciye imyaka 2 uzofisa amahera wabitse iyi mashini zoba yashaje uzofisa amahera yabitse urafisa amahera wabitse kugira ushobore kugira ya expansion ya entreprise ayo wungutse ntuyajya yose ariko abakenyezi wino ayo wungutse bayajya yose Urizanye. uruguzu n'uturato tw'abana n'udushugwe two mu mutwe gacukubita anniversaire zikomeye uraruye Imodekoro. uraruye depanshije yose ntubika aho kantu ko kwamufise ayubika ni byiza cyane kuko ifise ayubika umutwe uratangura gutona mbega ya mahera nabika nzo yakoze iki ariko utagira ikintu nakimubitse ntugire ngo urafata n'umwanya wo kwiyumviye oya ngo nayakoze iki ngo hari nayo mfise ngo ufise épargne ça commence à te réveiller quand même aya mahera ko atanguye kuba menshi nze ndayakoze iki uca utangura kugira vision kwera utagira vision kwera nta huja ni utangura kugira vision ni utangura kugira objectif aya mahera ko yakuye 5 millions ahubwo reka ndindira kwire 7 millions objectif kugira kwera 7 millions nzoshobora gukora iki utangura kugira ama objectif ari clair rero iyo uzi yuja ukaba ufise n'ama objectif ushaka gushikako ukaba uzi neza ati kandi ndifuza ko turi muri 2025 ndifuza ko 2030 vraiment nzoba namaze kugura parcelle kandi natanguye kubaka canke naguze parcelle nanahejeje no kubaka biva ku muntu ugashiraho objectif niko ndondera amahera yo kugira ngo nzoshike kuri iki kintu nimba mbayeho nkota business yanje birangora kuyagura kubera ndahantu hose baguma bandugiriza ko amalwaye objectif muyo twunguka harimo ayo tubika kugira tuze turondera ikibanza cacu urizanye intego ushobora gukora kimwe n'umuntu atagira intego urizanye ingo aha nyene akorero niko narishaka rero duhereze ko bakunzi bo kukaye tugeze mu gice ca nyuma ca kino kiganiro nkaba nicaranye rero n'umuntu urumva ko yamaze kukavuga agomba kuduca ubunyene aduca amazi akanyarutsa agacishe ko nanje nkeneye ko tukagumako ndakeneye turi kumwe n'umuntu afise novuga ngo uburambe mu kintu ca épargne aho twabonye yakoze amateka muri ariyo konte y'abadamu yaraho ntarinze kuvuga abo muri banki bazoza umunsi twashatse kuyivuga baca bayimenya abaza kwikurikira ni konte iriko irafasha abadamu cane mu vyerekeye kwiyungunganya mu vyerekeye ivya discipline yo kweparnya n'ibiki Madame Claudette rero yarabaye intwari muri iyo konte kandi azi ko yamufashije ibintu vyinshi je ndashaka hari abadamu no musi baza kuraba kino kiganiro ubabwira akamaro ko kweparnya épargne igutuma ugira intego ugira objectif umenye yuja kandi novuga ngo iki ugerageza kwiyotosuffiza ikibazo kije utirukanka mu bagenzi ngurana épargne igutuma iraduza estime yawe n'umugabo rimwe na rimwe avuze ngo rerere ngo mbega bashi isaro ko yashaje akazabona isaro yashite mu nzu none wese utagira agaciro uragenda ukumva kuri quelqu'un sha uri quelqu'un waguze ikintu nawe hagize ikintu afite ikibazo c'amafaranga ati je ndayaze kuri konti umva atari fier cyane kandi atangura kubona ati wa mugore wanje si usanzwe arashoboye kumfasha ntabwo yaje ngo abe umwana mu bandi mu consommateur urazi bagurira abana impuzu ku Noel nawe bakagushiramwo mu wagurirwa impuzu ku Noel jewe wapi abona bintesheje agaciro ivyo bintu cyo kwama ndiko ndasaba ifo ko nanje nshobora kugira ibibazo bimwe mvuye mu nzira mu rugo ukaba umufasha
cyane cyane n'akandi kantu imbaraga afite kuko wambaza ngo ya mahera yose wayakojeje iki none ya mahera yaheze yo ako kanyuma niko kabi ugarutse gusaba yandi mahera ukarinda kujustifya ngo nzogura ikinze hakenewe iki ukuze oya nukuri uri umukenyezi twikebuke bana Imana twikebuke twegerane twigishanye mbega weho wabigenjeje gute je natangiye kwiga ibintu bya gestion financière ndibaza mfise nka 40 umve nivuga ngo naragonza amapoto nituratakaza nta kibazo aho ushatse nakoze ibi ndakora ibi bigahomba nkakora ibi mugabo simpagarara jewe simbaho ntaco ndiko ndakora nico gituma nakuzanye reka ni muri nature yanje mugabo guhomba ndabizi no kungukura bizi no kunguka ndabizi bakunzi bo kukayi rero aha niho turangirije ikiganiro ariko niho genda atabwiye tujambo tubiri two gusozera ikiganiro bonyica ndandura madame Claudette tumbwira akajambo resume de resume mu ijambo singira sinatubiri ni nakamwe muze twige ba mama muze twiyugunganye muze dukarishanye kugira ngo dushoboye kubaho tumerewe neza mu miryango twumvise batukomya kamo ngo twige tuze kwiga abashoboye kwigisha nukuri mutwigisha amabanki no munsi afise amadepartement yo gushigikira abakenze babakomya kamo muze twige Pamela akunda kwigisha mu buryo bwiwe bw'ama emission ariko Pamela kirebuka twigisha abadamu twigisha abadamu ibijanye na leadership twigisha abadamu ibijanye na entrepreneuriat kandi ndababwira indi jambo rimwe il n'est jamais tard il n'est jamais tard pour commencer turafise n'abapensionné aheza bakamutekera amafaranga akaza kwiga ingene barondera vision kugira ngo ya mahera ntamufe kuza urumva pension muri kino gihugu menga ni 65 ans. Ça veut dire qu'à 65 ans, tu peux commencer. Imagine-toi qu'à 65 ans, tu peux commencer quelque chose qui va durer même après toi. Rero, karibu twige. Twige vraiment. bakunze kukayi akaniko kajambo durangirije ko twizere ko muzodukurikirana bafashijwe n'izinyigisho mutwandikire muri commentaire ugire like bamandi badakunda kuvuga shamu tugire like muyabone kugira muze ubu rero twagiye mu byo gukarishanya ubwenge ibintu byo gutwenga byo kubyinata byo kuyayata dutumwanya no ubu tugiye kwiga tuba aba boss lady tuba abantu bakomakomeye kandi azi ko nizi nyigisho vraiment n'abagabo barashobora kuziraba baka cyane agafashwa cyangwa mushinga nahaza akora abakino kiganira aza gupartager umufasha wiwe cyangwa abo bavukana ses sœurs pourquoi pas yatubwiye ngo il n'est jamais tard akaniko kajambo duhereje ko ugire like ugire partage ugire commentaire uyabone utariyabona kugira uzoshobore kuraba ibiganiro byinshi byo kuri Pam Channel TV byigisha kandi byungura ubwenge naho ubutaha ya mango peace and love. Wache hageze ubaheze ukarara neza muri Akasyawut amazu meza ku giciro cyiza muri Akasyawut iterambere n'iryo shingiro ryacu Akasyawut iwanje ni iwanje heza.